hari byinshi bigenda biba nk'amayobera. Ibaze indege ihagurutse itwaye abagenzi 92 ariko aho kugira iyo igiye iyo ndege ikaburirwa irengero mu buryo bw'amayobera. Bitunguranye inyuma y'imyaka 35 ya ndege ukabona yongeye kugaruka. Wasuzuma ugasanga abayirimwo bose bitavye Imana. Ibu vyumvise wo kwibaza umengo ni filme za fiction zo muri Hollywood, ariko uku nukuri ibi vyabayeho mu 1990. Nitwa Amigo Amin Chaga, ikaze kuri Sky Media. Imbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru nari mpejije kubabwira, reka duhere ku mpanuka y'indege yababaje abantu benshi kw'isi. What planes don't do is just vanish off the face of the earth. Flight confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. It seems to have vanished into thin air. What do we tell? Usibye no kuba indege nini, iyi yashoboye kuzimangana kuri radar. Ni imwe mu mpanuka zatunguye abantu benshi, gushika naho hakoreshwa ishakishwa ryinshi n'amafaranga ndetse n'ikiringo kirekire. Turi kwigenekerezo ry'umunani mu kwezi kwa gatatu 2014. Indege yo mu bwoko bwa Boeing 777 y'ikampanyi ya Malaysia Airline yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Kuala Lumpur muri Malaysia mw'ijoro yerekeza i Peking mu Bushinwa. Iyi yari yikoreye abantu 239 harimo abafaransa 4 n'abandi 12 bakora mu ndege. Bugingo iyi ndege yari igeze mu kirere cya Vietnam, MH37 ubusa yaburiwe irengero kuri radar zose. Iyi ndege yatanguye kuza iraboneka ku maradar atandukanye. Umwanya umwe ikaboneka muri Thailand, uwundi mwanya ikaboneka muri Indonesia. Sinyale zose za MH37 ubusa yatanga zari kure n'umurongo w'urugendo yategerezwa gufata yerekeza muri Chine i Peking. Inyuma y'umwanya indege Malaysia Airline yarabuze, irabura gose ntiyasubira kuboneka. Ibihugu bibanyi byaratanze amabwirizwa ya gisirikare yo kurondera ino ndege, ariko ntacyo vyigeze bitanga. Inyuma y'amezi 18 igice cy'iyo ndege cyatowe ku nkengera zo muri Afrika. Gushika ubu ikizwi nuko iyo ndege yoba yarasandabiye mu nyanja. Kuyihe mpamvu n'ubu nta kiramenyekana. Tubandanye n'indege ya United Airlines 736. Impanuka kugeza na bugingo ubu igifashwe nk'ibabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane 1958. Indege yo mu bwoko bwa Douglas DC-7 yahagurutse ku kibuga cya Los Angeles yerekeza i New York. Uru rugendo yari kurukora mu masaha make gusa, ariko ibi ntivyigeze bishika. Mu gihe indege yahaguruka muri ico gitondo, iyindi ndege y'ingwanyi zimwe bita avion de chasse y'abanyamerika nayo yari hagurutse i Las Vegas. Abapilote bino ndege bari bahawe amabwirizwa ko badategereza kurenga akarere bariko barakoreramo imimenyerezo. Mu gihe indege ya gisirikare yagera hejuru y'ubutayu bwa Nevada, ya ndege ya United Airlines nayo yari maze kwinjira muri ako karere. Kuvana n'ikirere cyarimo ibicu byinshi, abapilote ntibigeze bamenya ko bagiye kugongana, kandi ko bari ku muvuduko urenga kilometero 500 ku isaha buri umwe. Bari bacerewe kuko mu kanya kari imbere aba babiri byaje kurangira bagonganye hejuru y'ubutayu bwa Nevada. Iyi mpanuka kugeza ubu nayo mpanuka yabayeho iteye ubwoba mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha turi kuri Sky Media, turiko turaganira ku ngingo y'ibintu bitanu vyabereye mu ndege bitazokwigira vyibagirana ku mateka y'isi. Tubandanye ku mwanya wa gatatu, ariko iyi yose impanuka kuko ata muntu numwe yahasize ubuzima. Nimba umaze kuraba filme ya Prison Break, inkuru ya Don Cooper iraza kugutangaza nubwo ari benshi bayifata nk'imigani ya Samandari, ariko ukuri nuko Don Cooper yabayeho vy'ukuri. Turi kwigenekerezo rya 24 ukwezi kwa 11 1971. Indege ya Oria Airlines Flight 305 yo mu bwoko bwa Boeing 727 yahagurutse i Portland yerekeza i Washington. Don Cooper, umwe mu bagenzi bari mu iyo ndege, yahamagaye umukozi mu bakora mu iyo ndege amubwira ko afise igisasu. Ko akeneye amadolari 200,000. Ugereranije n'iki gihe wo yavunja mu madolari 1,500. Yari amahera menshi. Yongera musaba kandi ko bamuha parashite 4. Don Cooper yasabye indege guparika ku kibuga cya Seattle, asaba FBI ko bagurana ifungwa n'amafaranga.
acategeka abapilote kongera kugurutsa indege yerekeza muri Mexico. Iyi ndege yahagurutse ku kibuga ca Seattle iherekejwe n'izindi ndege z'intambara z'abanyamerika kugira ngo icihebe kidatoroka. Inyuma y'iminota 30 indege iri mu kirere yaje kururukira mu gace ka Reno, ni muri Nevada. FBI yegereye indege isanga umuryango w'inyuma uruguruye. Igitangaje, Don Cooper yari yasohotse indege kare. Kuva ico gihe ntawongeye guhana igere Don Cooper kugeza na n'ubu haraciye imyaka 52. Birakeka ko Don Cooper yoba yasimbutse indege akoresheje umwe muri ya mitaka ine yasaba ku kibuga c'indege ca Seattle, agasimbuka akajana n'amafaranga angana n'ibihumbi 200 y'amadolari. Nta ndege n'imwe muri za ndege z'intambara yigeze mubona uko yakorotse bitewe nuko hari igicu mu kirere. Mu mwaka wa 2016 niho FBI yahagarika amatohoza yo kurondera Don Cooper. Inkuru ya Don Cooper yarabaye cyamamare kugeza naho ikinwamo filme nyinshi ziyerekeye. Iyamamaye muri zo ni ya Rocky is DB Cooper, ari nayo twakoresheje twifashisha mu kubaha amashusho. Tugaruke kandi ku yindi nkuru benshi bafata nk'igitito y'indege ya Pan American amajana 914. Nkuko twabivuze mu ntango, iyi ndege ya Pan American amajana 914 yo mu bwoko bwa Douglas DC-4 yaburiwe irengero itwaye ingenzi 57 n'abakozi batandatu bo mu ndege, les membres d'équipage. Inyuma y'imyaka 35 abandi bakavuga imyaka 37, iyi ndege yarongeye kuboneka mu gitondo cy'itariki 2 z'ukwezi kw'indwi 1955. Pan American Fly amajana 914 yahagurutse i New York yerekeza i Miami ifise ingenzi 57 nkuko twabibabwiye. Uru rugendo ntigwari gufata hejuru y'amasaha 3:15, byarangiye rutwaye imyaka 30 kuko inyuma y'iminota mike gusa uru rugendo rutanguye iyi ndege yaje kubura sinyare hejuru ya Ocean Atlantique. Inkuru zakomeje kuvuga ko iyi ndege yoba yararohamye muri Triangle de Bermuda. Kuva mu mwaka wa 1990 iyi ndege yongeye kuboneka bataziyizananye muri Amerika du Sud. Igitangaje nuko ata muntu numwe muzima yararimo. Bamwe bavuga ko iyi ndege yoba yaratwawe n'ibivejuru. May 31st, 2009. Air France Flight 447 is crossing the Atlantic. The Airbus A330 is flying overnight from Rio de Janeiro to Paris. 58-year-old Captain. Dusozere mu Bufaransa. Aha turavuga kuri Air France amajana 47. Indege yahitanye roho amajana 228. Turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2009. Nejo bundaha mwese muravyibuka. Indege y'Ubufaransa Air France Flight amajana 47 canke AFR 44 indwi yahagurutse i Rio de Janeiro muri Brazil yerekeza i Paris mu Bufaransa. Yari itwaye ingenzi zigera kuri majana 216 n'abakozi bo mu ndege 12, bose hamwe bari majana 228. Imbere yuko ino ndege yo mu bwoko bwa Airbus A333 busa ihaguruka, hariho amariske menshi bitewe nuko ikirere kitari ciza n'imiyaga myinshi byari muri ako gace. Abapilote bino ndege bafashe icemezo cyo kubandanya mu miyaga myinshi yari muri zone tropicale, aho guhagarara canke ngo bakore escale canke bakagira demi-tour. Bo bakomeje icemezo cyo gukomeza urugendo. Bakoze ikosa rikomeye byatumye abantu amajana 228 bitaba Imana. Inyuma y'amasaha 5 indege iri mu kirere ku minara y'i Paris batanguye kwakira ubutumwa buvuye kuri no ndege. France. Air France, have you heard from Air 447? Over. Negative. Hold for Air France, please. No one has heard from the crew of Flight 447. Yari kitabariza, ariko kuvana yuko ikirere kitari kimeze neza ntibashoboye kumvikana. Ino ndege yahanutse bukwi maze yisekura ku nyanja irasandaba. Roho majana 228 ziba zibuze ubuzima. Kugeza ubu iracafatwa nk'impanuka ikomeye mu Bufaransa. Mwakoze cyane mwe mwariko muradukurikirana kuri Sky Media. Nimba hari ingingo wifuza ko tuganira ko hanyuma cyangwa igitekerezo twandikire muri commentaire. Naho butaha. Bye bye.